Ndabaramukije mwese banywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. No mwanya w'amakuru ariko haravurwa cane hirya nino ngaha mu karere k'Afrika y'ubuseruko, n'amakuru turibuze kugaruka ku ngingo zitandukanye tukaraba ibiriko biravurwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ariko tukagaruka ku ngendo z'urutavako z'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste. Amakuru mashasha avuye muri Centrafrique ku vy'umukuru w'igihugu yagiyemwo ndetse n'ibiriko biraberayo vyose turaza kubigarukako. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arabandanya ibikorwa vyiwe vyo kwinjiza igihugu c'Uburundi mu rwego mpuzamakungu. Ndayishimiye Evariste arashaka guhindura ibitari bike abantu bahora babona ko bidashoboka ngaha mu Burundi, narirya uwo yasubiriye Petero Nkurunziza yari amaze imyaka yibera mu gihugu atakivamwo. Turaza kuraba Perezida Ndayishimiye kuri ubu turiko turavugana, igisirikare c'u Rwanda nico kiriko kiramucungira umutekano. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru iriko iravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse turabe n'ibindi biriko biravurwa ku rugendo rwiwe rw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste mu gihugu ca Centrafrique. Abantu banavuga ko ari ibintu bitangaje kubona umukuru w'igihugu yogira ingendo zibiri mu kwezi kumwe. Ivyo bikaba mu gihe uyafata nka se Dr. John Pombe Magufuli yitavye Imana, ariko Perezida Ndayishimiye ntiyitabe umugigo wo kumushingurana iteka, aho abantu bamwe bavuga bati Perezida Ndayishimiye yabonye ko n'ubundi igihugu ca Tanzania ataco kikimufashije kuko wahora amufasha yigiriye, ati reka yirondere ubushuti n'ibindi bihugu ngo kuko igihugu ca Tanzania coco uwari se wiwe yaragiye atakindi ariko arakironderamwo. Turaza kubigaruka ko niba biriko biravurwa n'abantu batandukanye, yoba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ahandi hantu hatandukanye baba bariko bashikiriza ivyumviro vyabo. N'izindi nkuru zose nakubwiye mu mfunyapfunyo turaza kuzigaruka ko ingingo imwe ukwayo, ariko cane cane turaba ukungene umutekano wa Ndayishimiye Evariste uriko uracungerwa n'igisirikare n'abasirikare b'u Rwanda mu gihugu ca Centrafrique. Abatari bake rero bakaba bariko baravuga cane kuri iyo nkuru, ariko turaza kuraba n'imvo nyamukuru zatumye Perezida Ndayishimiye Evariste yerekeza mu gihugu ca Centrafrique mu buryo bamwe bavuga yuko ari giturumbuka. Vyose turaza kubigaruka ko mwido nido. Niba rero twumviriza utarafyonda kuri sabone, wowe uriko urateba cane, n'akaryo keza ko kugira ngo ufyonde ko igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Kuba ariko muradukurikira muri ngaha mu Burundi mwese reka mbakengurukire nanabakaze, ndazi ko mukunda ibiganiro vyacu, abari mu bihugu vy'ababanyi namwe muri mu makungu ya kure, ndabahaye kaze muri ano makuru. Nibihe vyo kugira tubane turaba inkuru ziriko ziravurwa. Mbere yuko turaba ukungene umutekano wa Ndayishimiye Evariste ucunzwe n'abasoda b'u Rwanda, banze ndakwibutsa ko umukuru w'igihugu ariko aragerageza igihugu ciwe gisubire mu bindi bihugu, ndetse gisubire kurabwa ryiza, abantu babone ko ibintu ndetse n'intwaro vyahindutse ngaha mu Burundi. Kuri no muhingamo kuri uno wa mbere nibwo umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Centrafrique. Akaba yagiye rero muri ico gihugu ca Afrika yo hagati mu birori vy'ukurahira kwa mugenzi we Faustin Archange Touadera. Nk'uko vyari mu ngendo zine amaze kugira kuva mu kwezi kwa gatandatu ashikiriye ubutegetsi, Evariste Ndayishimiye akaba yaraherekejwe n'umutambukanyi wiwe
Angeline Ndayishimiye. Igihugu rero ca Centrafrique kikaba kirabwa ryiza n'abakuru b'ibihugu vyinshi vya Afrika. Perezida rero Ndayishimiye nawe numwe mu bariko bararaba agize ico gihugu. Perezida Ndayishimiye rero akaba kumwe n'ibindi bihugu bitandukanye bikaba vyararungitse muri ico gihugu ingabo za MINUSCA kugarukana amahoro. Uburundi buri muri ivyo bihugu kandi naco kiraronka akunguko kuri abo basirikare baja kugarukana amahoro, kuko gica kironka amafaranga y'agaciro. Ubu yabaye nk'umuzi wibuye muri iyi myaka irangiye. Ikurikiranwa ry'igurishwa ryayo rikaba rero ryarashizwemwo inguvu nyinshi cane, ku buryo leta yugaye ibiro vyose vy'ivunjiro ngaha mu Burundi. Nico nabuza ko kandi Ndayishimiye Varisito aboneraho akaryo ko gusaba mugenzi we ibindi vyo gukora cane cane mu bijanye n'umutekano muri ico gihugu kirimwo intambara zidahera hagati y'imigwi y'abagwanyi, ku ruhande rumwe ishigikiye abatavuga rumwe, ku ruhande rumwe ishigikiye abatavuga rumwe na leta hamwe n'igisirikare gifashanya n'imigwi y'abagwanyi ishigikiye leta ku rundi ruhande. Nkuko nari nabikubwiye, u Rwanda narwo nyene rufise ingabo muri MINUSCA, rukaba rwaregereye cane Centrafrique, ku buryo amakuru dufise avuga ko ubuheruka rwarungitse ingabo zija gucungera amatora n'abategetsi. Barungitswe rero kugira ngo bafashe abasirikare ba Centrafrique hamwe n'imigwi yigenga y'Abarusiya. Umukuru wa Centrafrique akaba yarashimiye cane Paul Kagame, yita umuvukanyi ngo kuko yamurungikiye ingabo kugira ngo zigarukane ituze muri ico gihugu. U Rwanda kandi ntirwarungitse abasirikare gusa muri ivyo bikorwa. Amakuru dufise avuga ko harimwo n'abapolisi. Ariko igihugu mugenzi w'u Rwanda co mu bumanuko kiriko rero ngo kiragerageza kunagura imigenderanire naco kuva Ndayishimiye Varisito ashikiye ubutegetsi. Caciye rero kibona ONU ihagarika ikiringo c'abapolisi 280 muri Ruheshi umwaka wa 2016 bivuye ku bwagirizwa ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu biguma vyibonekeza mu Burundi. Ndakubutse ko amashirahamwe yo mu gihugu ca mvamakungu ico gihe yari yaragirije umuhisi Petero Nkurunziza ko yashimiye mu kurungika mu bikorwa vya ONU abapolisi benshi cane n'abasirikare ngo batoteje abatavuga rumwe na leta. Uburundi kandi buri muri MINUSCA kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ico gihugu kimaze kurungika muri Centrafrique barenga ibihumbi 13. Centrafrique rero kikaba gituze cane zahabu na diyama, kikaba caratunganyije amatora mu ruhagarara mu mwaka wa 2020. Uwahoze arongoye ico gihugu François Bozize akaba yaramenyekanye nk'urongoye urunani rushasha rw'umurwi w'abagwanyi bavutse imbere y'amatora. Uwuserukira Uburusiya muri Centrafrique akaba yasavye we yahoze ari umukuru w'igihugu kwishikana ataragwanywa ngo aneshwe. Ivyo rero ni bimwe nivyo nakubwira kubirabana n'urugendo rw'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Centrafrique. Ariko hariko harakwiragira amasanamu yerekana Perezida Ndayishimiye acungerewe umutekano
n'igisirikare c'u Rwanda. Batari bake rero bariko barabihanahana, ariko bamwe bakavuga yuko atakidasanzwe kuko n'abandi bategetsi bakomeye barindirwa umutekano n'abasirikare b'u Rwanda, ndetse abantu bakavuga ko Ndayishimiye nawe ari umuntu asanzwe kumwe n'abandi, kandi ngo kuba yacungirwa umutekano n'igisirikare c'u Rwanda ni ibintu vyiza. Narirya ngo igisirikare c'u Rwanda kiriko kirakora ibidasanzwe muri ico gihugu ca Centrafrique mu birabana no gucungera umutekano. Bivurwa yuko ngo n'abenegihugu bo ngaho babafata nk'igisirikare cabo. Ivyo vyose rero ngo bivana no kuba bafise ubuhinga mu vyo gucungera abategetsi bakomeye, ndetse n'ubuhinga mu birabana no gucunga umutekano. Ivyo vyose rero niba biriko biravurwa, Perezida Ndayishimiye akaba ari mu gihugu ca Centrafrique, urugendo yagiyemwo bamwe bavuga yuko batari bagwiteze, ariko mu bindi bivurwa cane nuko Perezida Ndayishimiye yipfuza gusubiza igihugu c'u Burundi ku rwego mpuzamakungu, ndetse akereka abantu ko ibintu vyahindutse, kandi ngo yipfuza gukora ibishoboka vyose kugira igihugu c'u Burundi gisubire kuronka iteka cahoranye, canke se cisubiza iteka. Ivyo nivyo abatari bake bariko baravuga. Tuba tugira rero tugende tumenya ibiriko birabera irya nino, ariko tunamenya imvo z'ibintu bimwe bimwe biba biriko biraba, tunamenya iciba cibiri inyuma. Ngizo rero inkuru twari tugira tubanze tubashikirize mu makuru yacu ataha. Turaza kugaruka nanone ku nkuru zitandukanye, yo bizirabana na politike, inkuru z'umutekano n'izindi zivurwa mu bisata bitandukanye. Turaza kuzigaruka ko cotegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone, maze tukaraje twibanira amakuru n'ibiganiro vyacu. Ibihe vyiza nivyo ndakwipfurije.